Ya guys, ndabamukije mwese kuri ya chaîne yacu Kento TV. Uno munsi ndabazaniye agatrike gakomeye cyane gose, application izo gutuma woza ifoto yawe ikamera neza, application utarinda kuraba ubushobozi bw'itelefone yawe uko bingana, uko bimeze kose. Iyi application niyo washyira muri telefone yawe biraza gutuma woza ifoto yawe gusumba za foto mwahora mwibaza yuko zikorerwa mu studio. Ngiyi application ngiye kubereka izobafasha kandi mwiteze, mutari muziga, mutari mwiteze, mutari muzi. Guys, twagiye uraja muri Play Store yawe ukayidownloadinga cyangwa ukayiteshaja Play Store. Umaze gucayo, murazi ngene basanzwe bateshaje ibintu, ndabizi guys, mukandikako ijambo Lemni. Maze kwandika ko ijambo Lemni, ngiyi guys murayibona logo yayo, ngiyi murayibona guys, ngiyi logo yayo ugacuyiteshaja ikaja muri telefone yawe. Guys, maze kuja muri telefone yawe cyo tujya dukora niki, twebwe tuca tugenda koza foto yacu. Guys, twagiye application ngiyi yamaze gushika muri telefone. Ngiyi guys mwese murayibona guys, ngaha twayifyonzeko. Tumaze kuyifyondako, murabibona guys, tumaze kuyifyondako ituzaniye ngaha hari amagaleri, hari amafoto yacu. Cyo tujya dukora twebwe tugira tuje twifashisha iyi foto guys iri ngaha guys, ngira murabibona guys ngaha guys, murabibona guys, niyo tugira dukwiye twifashisha guys. Turayifyondako, tumaze kuyifyondako tukaringiyaje guys. Icyo tujya dukora twebwe, muca mufyonda ngaha handitse ko enhance ngaha guys, mwese murahabona guys, aha hirabura niho ucukora ifoto yamaze kujya ko. Murabona ingene isa, murabona ko idasa neza guys. Turayifyonze ko guys. Iyi ni application izo gutuma byose bigenda neza kweri, ukagira donc ifoto yawe mere neza y'amateka guys. Aha rero kenshi baca bazana ama publicité, iyo bazanye ama publicité murabareka, murayanze mukareka kavamo mukayarurira. Nibwo bushobozi bw'iyi application, ukabanza mukareka kavamo aya ma publicité akabanza gahera. Maze guhera guys, icyo muca mukora cyo cyanda kuri kariya kantu guys, kariya kantu guys, aka kantu ka X mukagakurako. Nkayo ivuga ko iyi application yari iheze. Murabona guys ngaha ndiko ndayikora neza cyane guys, murabona ingene isa neza cyane gose. Murayibona n'ibintu vy'amavuta. Wicu ukora guys, muca muza ngaha mugateshaja ino foto ngaha guys, ngaha aha guys, murahabona mwese, ego bene wacu ngaha murahabona. Ucu hakora ugateshaja iyo foto, maze kuhakora ucubona hano hanatse save, niho ucukora. Maze kuhakora ucurindira guys, bakaca bakuzanira indi publicité. Nibwo bushobozi bw'iyi application. Kubera ko ama publicité baba barayirihiye, rero ntibakwemera yuko ushobora kurengana cyangwa ushobora koza ifoto utarabarabiye publicité babajije. Izi ad rero ziba zikomeye cyane kuko ziba zararishwe, bisaba yuko mwese umuntu wese abanza kugira iki, kuziraba. Ivyo ni ibintu bisanzwe, tubico tuba dukeneye, tuba dushaka ku ifoto yacu isa neza, tuyishiye muri galeri isa neza, n'abantu bazavuga ati ni sawa. Murabona guys, muca mufyonda kuri kajya kantu nyene nakabonye, kajya kantu ka X kariya gacuga fyondako. Murabona foto imoze neza cyane, nta ngorane n'imwe, imeze neza cyane kabisa. Mwamaze kuyibona guys. Icyo ukora cyufyonda done, cyufyonda handi ahantu handitse ko done ngaha guys. Murahabona mwese, murabona ifoto ingene isa neza ni y'amavuta cyane kose. Muca mufyonda ngaha done, ifoto ikabigiye hehe muri galeri guys.
ibi no babwira rero yuko muzobisanga ngaha utugiye kuza turazanana kuri tutrike twishi kuri Kento TV. Mukore follow, partage, subscribe, muhafyonde kugira ngo n'ama video akurikira muzobe mu bambere bazoza barayaronka. Guys, turashobora kugenda kurayiraba muri galeri, usanga iriyo ari foto imeze neza guys, usanga ari foto imeze neza guys. Ndabashimiye gose mwese, muze mukore partage, commentaire, turashobora kwisanga ngaha muri galeri mukaraba foto bisa neza n'amavuta guys. Iyi niyo twogeje hinga ndayibereke guys, iyo twakoze ngiyi guys, mwayibonye ingene isa neza cyane guys. Ndabashimiye rero mwese kuri no application yacu, kuri no chaîne yacu yitwa Kento TV. Mwese you are welcome, partage, follow, mudushigikire. Imana ibahezagire cyane.